abambuzi turabafise. Haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kuba igihugu ndababwire. Zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko. Nyene icubahiro niyafata ingingo zo kubahasha, abasigaye bazoca bahindura umwambaro bitwe abakozi b'Imana. Nuko bimeze. Naho tubandanya guhanura dusigiririza amavuta tubembereza unaona ntibikunda. Imana rugira byose iratubwira muri Korani mu kigabane ca 2 umurongo waco wa 11 itubwira iti abo bantu niyo babwiwe ngo nimureke ubwononye mw'isi bavuga bati aha ndituriko turonona ahubwo isi turiko turayitunganya. Ntibakebugwa rero ihe avuze amajambo ukaja kumukosora cyangwa ukaja kumwereka ingene ibintu vyategerezwa kugenda, aca kwanka, aca akumaramaza, uziti nukumusohora atarakumaramaza canke ngo agushire ku rugero agezeko. Barakebuwe kera cyane. Iki gihugu murazi aho cavuye. Ibiganiro, impanuro, amasezerano, mugabo abantu bamaze guhaguruka bati tunakata omweramoro. Byaciye biba nk'uko bimeze ubu. N'aba rero abanebwe, nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere n'umutekano ategerezwa gufata ingingo. Abanebwe apana kubabembereza. Aha basanze ku marigara arafise abakozi bakwiye igihugu cyose. Amarigara atuzwe kuko babwiye ngo ayo marigara ngo nubunebwe nugusubiza inyuma umugambi w'igihugu, bakubwira ngo turiko turabitunganya. Data wanje ubuho nabitaburiye ko impuzu n'abagize imishatsi y'urushwigiri ntibakibita abasazi, babita abasani. N'abanyurumogi ntibakitwa abari gito, bitwa barasta. Ibyo rero muri kino gihugu bitegerezwa gufatirwa ingingo bituzwe. Ya mashirahamwe acavuga ngo batoteje ngo agateka ka muntu batajijuwa. Mugaba abana bacu, urwaruka rwacu ruje ku kivi rwanse rurya igiti. Nuko bimeze. Abo basuma kuko muri Korani mu kigabane cya 82 umurongo waco wa mbere Imana ivuga iti baragowe abibisha iminzane. Iminzane rero yavuzwe aha n'imfunyapfunyo, nuwiba yiyambitse icubahiro. Mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka nani $47 miliyoni samezi 2 y'igitoro camwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru. Udashobora kumwita umusuma kandi yambaye icubahiro. Uwo rero abari umuhinga akoresheje ico cubahiro n'ubwo buhinga.
baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu ndababwire za ncabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko ugasanga no mu bakozi b'Imana nta mwongo ubura isato ibidahizwe. No mu bakozi b'Imana turimwo twambara uwo mwambaro mugabo tugasahura tugatembya. None ntimuhora mubibona umushikiranganje nta ngorane baramutura bafatanye mu makaruvati abapasteri abashehe bataburaniye kwa amakanzu. Hajya biba ari biki? Haba harimwo abigiza amasiha bagasahura ubutunzi. Amezi abiri y'igitoro ku mwaka nani 47 miliyoni y'idolari. Amezi abiri y'igitoro. Abanse ko bagabura cyangwa ko bababuza batireka gusahura bagatana mu mitwe. Kumbe rero ingingo nizifatwe nta kubembereza abasuma nta kubembereza abambuzi. Agateka ka muntu nta ukanse. Mugabo hariho umutama padiri yavuze ngaha yavuze ati byanka byakunda igihugu kizobamwo discipline. Iyumvira ngo ubuzima bwiza turota gushikako tuzobushikako atakimazi dutanze. Ivyo tubikura no mu bwenge ntibishoboka. Nimba tugomba kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo tubamwo kino gihe, nimba tugomba kubaho ubuzima tutari bwigere tubaho, ni ngombwa dukore ikintu tutari bwigere dukora mu buzima. Usi reka mbe ndageza ngaho. Uwumvise nibaza ko yumvise. Turakeneye kugira discipline tutari bwigere tugira n'umunsi wa rimwe. Hari abantu b'abanyeshure banyagiriza ngo nguma mu mateori gusa, ariko ndizera ko umunsi umwe nababwiye nti ebagabo va hasi twigobotore muri kano kagobetane. Kora ikintu cose gishoboka gituma habaho. None abasuma tubandanije tubasiga amavuta, abanebwe bakabandanya basigwa amavuta, iyo discipline izoba ryari? Hategerezwa kuba ingingo. Mayondora cyaraba hasi. Mayondora mwayashitse he? Koma n'ibinogo ntabona amahera. Sigurira bijya binogo biri kabarore burya butare bwavuye. Amustere bwagiye. Amusteri uri ngahe kanakuzi nakubona. Imana twashize imbere iranka ikibi igakunda icyiza. Twayishize imbere none ubwo ibyo turiko turakora mu madepartema turimwo, mu bushikiranganje turongoye, mu bisata turimwo, mu bisata turongoye, ubwo Imana niyije imbere cyangwa habanza igiturire? No kuraba mu mavuriro abaganga ubwo bariko barakora ku neza y'igihugu cyashize imbere Imana. Bavuga yuko umutitirere w'iri vuriro canke umuganga arijejwe abafata nabi. Bavuga yuko abatuka kandi agatako akanabakubita. Kandi ngo yaheza kubakubita akavyigamba. Akavuga yuko we adakogwa ko yegamiye igiti kibisi. Abagwayi bakarema nta miragwe babatera kuko batabazi cyangwa batabona mu kiganza cyabo ko hatomoye. Abacamanza ubwo bariko barakora nk'igihugu cyashize Imana imbere, nk'igihugu Imana yarokoye kigeze ku manga y'ihonero. Ubwo bariko barakora bashize Imana imbere. Sabe nyiniteka murabona yuko
ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira iby'ubutungane, muze kutubwira iby'ubutungane, muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde, acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Kugezaho umukene yabituye, umworo yabituye, umuntu muto yabituye, kandi arenganywa n'umuntu amurusha ijunja n'ijambo n'uburyo. Ubwo bariko bararaba bati iki gihugu cavuye kure. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati ikibi utegerezwa kugituza ukoresheje ububasha ufise. Ikibi utegerezwa kugituza ukoresheje ububasha ufise. Ubwa kabiri utegerezwa kugituza ukoresheje kuvuga. Ubwa gatatu utegerezwa kugituza ukoresheje kunena umunyakibi. Mugabo ngo uko kunena umunyakibi ngo nivyerekana ko na wewe atantege ufise. Kumbe rero utegerezwa gutuza ikibi ukoresheje ububasha ufise. Ikibi gituzwe kwa nguvu, kwa upore, nuko bitegerezwa kumera. Naramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Ubona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka, amezi 2 y'igitoro, kandi abo nyene bayivye bakayo bambere bakoma induru ngo igitoro kirabuze. Muganda bakunda ko abandi muri ncabwe kwiba murabambere kabisa. Emwe sinzo birya ko mu sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka. Nakubembereza hanyuma bavuga nabo bavuge mu buryo bwo kubembereza, hanyuma abandi nabo bavuge bati uyu yimonogoje turamunenye. Ariko guhasha nibyo niwo muti, nta kundi. Abantu gasanga ibyankenerwa mu gihugu barabinyegeje, barabyigungiyeko ngo bashaka babanze bavugane n'inzego, bavugane na leta. Bavugana ibiki? Iki gihugu nimba ya mahoro arimwo sayurya atunze gusumba abandi. Aya mahoro Imana yaduhaye aciye ku maraso menshi y'abarundi. Abo barundi ntibaraburya atunze gusumba abandi. Abo barundi ntibaraburya yashitse muri irya ntebe. Oya, abo barundi barabo Burundi. Niyo mpamvu aya mahoro yakamishije. Emera bakurongoye, emera batwara igihugu bakubwire ingene bitegerezwa kugenda. Apana ngo tubanze kumvikana ngo unaona nini. Ubu nka hamwe abiguza ya mahoro bozuka, we uri kurayakamisha ngo igitoro ngo gitangwa ngo bitarinze kumera gutya, bakazuka bakaza biguza ya mahoro. Ubwo ho babwira ibyo bintu. Kumbe rero uwari we wese amenye ko iki gihugu cyavuye kure, iki gihugu cyagarukiye ku manga, kandi kugira tugira ya mahoro tutegure niyo migambi y'iterambere n'ibindi n'ibindi.
nuko dufise aya mahoro yavuye kure. Niyo mpamvu uyagira igikinisho, uyagira ikintu c'ikijajuro, agashaka kukamisha abandi bariko barayuza, agashaka kugira ubucamanza ko ari ikintu ciwe, agitegeka ku mufuko wiwe, agitegeka kuko yashitse hajya. Departema, ubuyobozi ubwo ari bwo bwose agashaka buganze, abugira uko ashatse, abadafise ico bamuha batoke. Yarashitse wewe. Abashinzwe gufata ingingo nibazifate. Abarundi aya mahoro tuyaronke twese, tuyungukemwo twese, apana ko abari gito, abambuzi, abangushi, imboregwa, abanywarumogi bagira ijambo ngo nagateka kabo ntibibeho. Nibafata ingingo, ibyo byose bituzwe, kiba igihugu c'amata n'ubuki, kiba igihugu cashize Imana imbere, abatayubaha baje ku ruhande. Nuko bitegerezwa kumera. Abatubaha inzego z'igihugu, abatazumvira, abatazigamburukira, abashaka kuzitobera, abashaka kwigira amasiha. Abenegihugu kugira ngo bababa abenegihugu, ahubwo abandi baza kugira ngo bagikamishe bashyira mu mifuko yabo. Bari kububaka n'ama etaje maki, none mweho Twegeraniriza mu kigega, nabo banyegeza mu myobo. Kandi kibabaje nayo mafaranga ahera mu mifuko yatwebwe. Ujyashika mu gisagara cya muri mehe ahera mu mifuko yatwebwe. Nenda benshi bacukuriwe hatuwa. Ntibikunda. Ni ngombwa ibyo kubembereza ngo urabona, ibyo bihagarare. Ibyo bihagarare. Amaraso yamenetse ni menshi kugira amahoro tuyabone. None kubera iki taho nikora ataronka ico yipfuza kandi hari abavyigungiyeko? Nimufata ingingo zose zishoboka, aya mahoro tuyakamishe twese, aya mahoro tuyaronkemo twese. Ntaho nikora ashikirwe, utaca afise ashikirwe, abamutunganiriza babihengetse mukabimenya chukua hatua. Nuko bimeze. Abo banyegeza ivyankenegwa babinyegeje mukabimenya chukua hatua. Nuko bimeze. Umume wese ahaherereye hategerezwa kubijisho limukurikirana limuraba. Erega umurongozi n'umuntu akomeye cyane. Mu gitabo c'amahadisi kivuga iby'ubuzima bw'abagendanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngo witwa Omar, inyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwo Omar ngo baramutoye ngo abindongozi arongore abayisilamu bariho muri ico gihe. Nyene icubahiro nabo mufashanije akazi nigwanye. Imana yarabahaye intahe, natwe abene gihugu twaratoye twaremeje. Mugabo Imana niyo yatoye ubwa mbere, twebwe twaremeje. Kubw'ivyo rero koresha ububasha mufise kugezaho iki gihugu kiboneka ko ari igihugu cyashize Imana imbere mu mvugo no mu ngiro. Ubu byanse nawe mukoreshe ububasha mufise, Imana ibahezagire. Ntibihereye ngaha, iri jambo rya shehe tuzorigarukako. Yavuze amajambo akomeye kandi
tugiye kwishimikiza kugira ngo ibintu bigende neza mu gihugu. Igihugu ntitishwe n'abantu bato bato, cishwe n'abakirongoye, cishwe n'abarongozi atari bo. Imana nibahezagire mwese, reka twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.